Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru twabateguriye muri uyu mwanya, ntimuze gucikwa, tubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye. Niba ari ubwa mbere utwumvirije uzosubire twumvirize, tubagezaho inkuru zivugwa mu bisata bitandukanye. Harimwo politike, agateka kazina muntu, harimwo umutekano, harimwo ubutungane, hari ibyo bivugwa mu kibano, hari ibica ku mbuga ngurukana bumenyi no bimenyesha amakuru, hari ibitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigena bene gihugu, hari ibikorwa n'abategetsi mu kinyegero n'ayandi makuru menshi tuba twabatoreje dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu gihugu c'u Burundi. Umwanya rero tubahayemwo kaze abadukurikiye bari mu gisagara ca Bujumbura, abari no mu gisagara ca Gitega, mwese nimuze gucikwa, bari mu bice bigiye bitandukanye kandi mu ntara irya nino mu bihugu bihana imbibe n'Uburundi, mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese kandi turabakengurukiye cane ko uyu munsi muhisemwo kumviriza imbonesha kure ya Hejuru TV. N'ayandi makuru tugiye kugaruka ko uretse harabana n'umutekano hamwe na politike. Ibintu ntivyoroshe, ku munsi w'ejo niho twabagejeje ko inkuru rimwo umwihwezo wacu turabira hamwe niba imyerekano hariyo hikenewe mu gihugu c'u Burundi. Twanabahayemwo inyishu abatarumvirije ayo makuru, namwe muje kuyumviriza ni video ibanziriza iyi twashizeho rero ku munsi w'ejo. Muri uyu mwanya rero kurikira ibabana n'ubundi n'imyerekano, ni isanamu rero iriko irazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni isanamu rero yanditsemwo ijambo Gen Z. Iryo jambo rero ni ijambo ryakoreshejwe mu gihugu ca Kenya mu myiyerekano yateguwe n'urwaruka, ndetse iryo sanamu nk'uko namwe munayibona handitseho ngo Gen Z Burundi duhane isango. Ni isanamu rero irimwo bambaye nk'abapolisi, ndetse hakaba hagaragaramwo n'abandi amasura yabo bisa naho ari urwaruka kandi rwinshi. Ni isanamu rero kandi irimwo ibibazo bihanze igihugu muri iyi minsi, harimwo ikibazo c'igitoro, ubwo ntibirabura no kwiyunguruza, harimwo ikibazo c'isukari, harimwo ikibazo c'amatara, harimwo ikibazo c'amazi, harimwo ikibazo c'igiturire, harimwo ikibazo c'intwaro mbi, harimwo ikibazo ca kamwana wa mama, ngo ari ubushomeri burenze hamwe n'akarenganyo ngo bikorerwa abarundi. Ivyo vyose rero nkuko bamwe n'ubundi bakunda gukoresha ijambo ngo muhaguruke ngo twirwanirire, ngo bose rero ngo barasabwa ngo kuba bahaguruka ngo bakaja ngo mu mabarabara ngo bakimiriza ivyo bibazo byose ngo baterwa n'uburongozi bubi bwa Varisito Ndayishimiye hamwe n'abandi bafatikanije. Abantu benshi rero iyo sanamu bariko barayihanahana igakurikirwa n'ivyumviro bigiye bitandukanye. Hari uwagize ati ngongera volume ab'inyuma ntitwumva neza, ngo baraduhabuye ngo ntitwosubira ariko tugasubira ndetse hagira ibikemuka. Niko bamwe rero bariko barashikiriza barabaye kuri iyo sanamu yatangajwe biturutse ku mbuga ngurukana ubumenyi, ndetse iriko irazunguruka irya nino. Ikindi mwomenya nuko birabana n'imyerekano hari ikibazo c'igitoro, ari naco tugiye no gushimikira ko muri iyi minota ikurikiyeho. N'ubundi hari abariko basaba ko hoba imyerekano, n'amashirahamwe yigenga, ndetse amashirahamwe yigenga ategekanya gutunganya imyerekano kugira ngo yiyamirize rudandazwa rwose njabukambibe hamwe ivyo bitoro bitosubizwa. Ni bitoro rero umurwi w'abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bafashe amabido atari munsi y'igihumbi ya esanse kwa 18 mu Kakaro mu Gatumba avuye muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Muri ayo mashirahamwe yigenga nk'uko bitangazwa na SOS Media Burundi, bavuga ko imyerekano ariyo yotuma ngo urudandazwa rwose njabukambibe hamwe n'ivyo bitoro bitosubizwa, ndetse ngo bikaba vyaja ku murongo. Urudandazwa rw'ibitoro vy'amagendo rwari rusa n'urwemewe muri iyi minsi, ariko rukorwa n'abakenyezi ahanini. Urwo rudandaza rukaba rwarakozwe cane cane kubera ubukene isubiriza bw'ibitoro mu Burundi. Amashirahamwe yigenga ikavimvira muri zone hano rubibe n'u Burundi, amabido ashika igihumbi ya esanse yarafashwe n'umugwi w'abasirikare n'abapolisi b'u Burundi mu Gatumba kuwa kane uheze. Ivyo bitoro biri mu bubiko bw'ikirindiro c'igipolisi mu Gatumba. Benshi rero mu bakora urwo rudandazwa n'abakenyezi bahitanywe n'imyuzurira. Dusaba abategetsi b'u Burundi kurekura abo bakenyezi banabasubiza ibitoro vyabo, bikaba bivurwa na Murangariro Kanena Justin arongoye urwaruka ikavimvira.
Amasoko muri aya mashirahamwe yigenga rero abarongoye amashirahamwe y'abanyekongo bategekanya gutunganya imyiyerekano kuva mu minsi igiye kuza, gahuza rero urutandazwa rwose ndengambibe hamwe ivyo bitoro bitosubizwa ngo womenga Uburundi ntibugira indongozi, ngo ni gute inzego z'umutekano zishobora gufata ibitoro vy'abadandaza b'abanyekongo mu gihe Kongo iriko irafasha abarundi gushikaho bitanga kuko ibiciro vyaduze cane bivuye ku barundi bakirondera ari benshi cane. No kuvuga ko rero n'abanyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi batangaza amasoko y'Ubuvira rero akaba yarabwiye SOS Media Burundi kurongoye igisagara ca Buvira ariko aravugana na mugenzi we w'Uburundi kugira ngo ivyo bitoro bibe vyasubizwa nkuko rero biriko biragarukwako. Bari mu mashirahamwe yigenga ariko abariko barasabira iyo myiyerekano nabo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu yindi nkuru ivugwa mu gisata c'ubutungane hari impahazwa Emilienne Sibomana yarejejwe ariko aracafunzwe. Twaheruka rero kubahaye inkuru nziza ko Emilienne Sibomana yejejwe na Cour d'appel ya Gitega kw'igenekezo rya 2 ukwezi kw'indwi 2024 ariko vyaragoranye ko Emilienne Sibomana amenyesha urubanza. CNDH rero ikaba yarabigiyemwo kugira ngo ashobore kurumenyeshwa kw'igenekezo rya 10 ukwezi kw'indwi 2024 ariko naho nyene ntiyasohotse umunyororo. Parquet General yitwaza ngo yarunguruje muri gasamburamanza ariko kibageza ko ku vyaha bito bito itegerezwa guca irekura umunyororo. CNDH ikaba yemeza ko n'abacamanza bamwejeje ariko bariko baraterwa ubwoba kamaramaza ku gihugu. Emilienne Sibomana rero akaba yarahagaritswe muri 2023 yasize ko yamenyesheje umushikiranganji w'indero ko abanyeshuri babigeme biga kw'ishure Christ Roi Gitega bafatwa ku nguvu n'umuyobozi w'ishure Patiri Irora Ntakarutimana. Rero akabikora no mu biro Emilienne Sibomana yari yasavye rero n'umushikiranganji François Habyarimana ko yomuha ayo makuru ari babiri ariko umushikiranganji amutera kubivuga ko mugaragaro. Bimaze kuvugwa François Habyarimana ntaje yakoze vuba bwango ngo aje guhinyuza ivyemezo yarahejeje guhabwa, ntiyigeze anerekana n'umutima wo kwitwararika neza yaba abanyeshure babigeme. Emilienne Sibomana niwe yahagaritswe ngo yambitse ibara Patiri Irora Ntakarutimana, ubu rero akaba akwije umwaka n'inusu mu munyororo. Igihugu rero c'akarenganyo gusa niko bivugwa na Pacifique Ninahazwe. Ibiriko birashikira Emilienne Sibomana bikaba vyerekana ingene ngo Burundi bwiziziwe n'akarenganyo. Terabwoba ku bacamanza berekanye ubutwari mu guca runo rubanza, naryo ryerekana ingene umucamanza atagaciro ahabwa mu Burundi, ari naho biva rero ko uwukomeye wese amukoresha ivyo ashatse. Yifatira rero umushikiranganji François Habyarimana muri kino kibazo ngira ateye n'isoni ngo nta n'inyifato y'umuvyeyi yamuranze gaho kwitwararika abana yitwararitse abakomeye. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona we ngo bisigaye biragoye kuronka ico ngo yovugwa ko n'abarundi ngo kubona ngo abarundi bama bamwereka abantu bajeje umunyuro ariko bakaguma bafunzwe, kubona bamwereka abajejwe bafunzwe ntihagire ico imubwira ngo ntabereye kwitwa umushikiranganji w'ubutungane. Umukuru w'igihugu nimba akeneza ubutungane ntabagozi Domine Banyankimbona ngo ntaco amaze, niko Pacifique Ninahazwe wewe ubwiwe ashikiriza. Tuje mu Kanyosha hariyo inkuru nziza, ni kuri Konkase basubiriye rero kuronka amazi nyuma y'umwaka n'amezi abiri. Haraciye imisi ibiri hatanzwe inkuru y'amagorwa y'abanyagihugu muri zone Kanyosha bita kuri Konkase bari bamaze umwaka n'amezi abiri bataronka amazi. Abanyagihugu rero bari bavuze ko babohewe amaboko imugongo n'umukozi wa Regides witwa Vianney yari yarabugariye kubera yoba yungukira mw'ibomba. Abo kuri Konkase baca baja gukura y'amazi. Iyo nkuru rero ikaba yarashikiye n'abategetsi none vyarahindutse. Umunyagihugu rero yari yagize ico ashikiriza muri kino gihe yaranize afise n'umunezero mwinshi agira ati ndageze mwakeye mutama wacu Hamana agomba afata aka kanya ndabashimire bimwe vyimva mutima ngo sinumva ko no gushimira Imana yonyene niyo mbona yo guhera ibigukwiriye. Twari duheruka kwandikira tukubwira dutabarize ko twari tumaze umwaka n'amezi abiri tutazi amazi yo mw'irobine uko asa, ariko kuva ubu dutabarije rero ku mugoroba abakozi ba Regides barishikiye kuraba ikibazo dufite baca basiga baturemesheje. Uno musi saa 8 z'ijoro twagiye twumva amazi aje, cari gitangaza n'ibyishimo ku bantu twese tuba kuri Konkase. Nukuri hariho n'umunezero kuri twese, nitwareka kandi gushimira bimwe imvamutima abakozi ba Regides duhereye kuri Directeur de l'eau, Directeur de l'exploitation hamwe n'abandi bari kumwe ejo bigoye
bigoye bakaza kuraba ikibazo kandi bakagira ko bakagikemura aho bari hose. Niyo message ija kubashikira bavyumve ko tubashimiye bimwe vy'imvamutima, Imana ibaduhezagirira. Nawe Mutamu Pacifique ngo ubandanye igikorwa c'Imana ije kuvugira abarushe, twe uvugira ntitugira uko duhembwa ariko tuzokwameza mu gisabiso cacu ca misi yose murakoze. Iyo ni inkuru rero y'ivyanditswe na Pacifique Ninahazwe, bumviza ko bariko baramukengurukira cane. Nabo rero akaba yanditse ko iyo nkuru yamunezereye ndetse akaba yashimye bano bategetsi muri JDSO baciye bishikira kuri Konkase maze barakemura ikibazo. Ni inkuru rero nigisha n'abantu kuba ataka ibico gushira habona ikitameze neza mu gihugu. Kuno rero ngo bituma amakuru y'umunyagihugu akomeza bikanaha inguvu urenganya abanyagihugu. Kuvuga rero birafasha guhindura n'ibintu. Abanyagihugu bari kuri Konkase bari bamaze ngo umwaka n'amezi 2 banumye, ariko ayo magogo atagira izina, ariko ubu umwe muri bo yibahutse kubishira habona ikibazo gica kiratorwa umuti mu minsi 2 gusa. Turkeje ko n'umunyagihugu yoba yaragize ico ashikiriza, niko Pacifique Ninahazwe ashikiriza. Hari ubutumwa rero nubwo tugiye guhereza ko ivyanditswe na Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook, n'ubundi ngo hari bariko baratabariza uwitwa Nimwungere Ismail yoba aremvye mu bitaro Prince de Jean Charles i Bujumbura. Nijoro rero akaba ngo yaronse ubutumwa buvuga buti uko mpora mbona urubuga rwanyu muhora mutabariza abantu batandukanye, ndagomba kubasaba mutabariza umuntu yitwa Nimwungere Ismail bavuga ko ava mu Cibitoke rwareje isaha 1 z'umugoroba kuwa gatatu ku bitaro Prince de Jean Charles muri service ya urgence. Niwe Ismail yazanwa n'abantu 4. Amakuru yadusumira abo bantu ngo hoba harimwo abakozi b'imodoka yagonze uwo Ismail, ndetse abandi boba bise inshuti za Ismail, ariko uraraba abo bantu boba atawe inshuti bafitaniye ngo bita inshuti za Ismail. Warabona ko mwidondora Ismail atawe bazi. Hatangaje murwaza yari arwarije aho muri urgence nuko agoze Ismail yarekuwe. Ismail rero ataravurwa. Hama rero turabasabye mutabariza uwo muntu kubiwe bamenye ko wabarwariye muri Prince de Jean Charles, mutwe dusomera ngo yoba aremvye murakoze. Niko Pacifique Ninahazwe rero yaratabarije uwo muntu. Nibirabana n'agateka kazina muntu duhereje ko aya makuru, sabe kugira ngo muze gucikwa n'andi makuru menshi twabateguriye kandi muza gukurikira mu masaha ari imbere. None bahezagirije turaza gusubira gusa fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako no kubisangiza bagenzi bawe kugira budacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire.